Amahoro y'Imana bane namwe mwese na cane cane uri kurankurikira hano no mwanya ndagushimiye ndaguhaye kaze muri ibi biganiro dukunda gukurikirana by'iyobokamana. Izina ryanje ni isa nkuko usanzwe urimenyereye muri ibi biganiro dukora by'iyobokamana. Rero ndaguhaye kaze muri iki kiganiro tugeze mu gice ca gatatu kugaruka ka kabiri aho twagiye kwigira hamwe canke twagiye kurebera hamwe nimba koko Satani nawe afise ubutatu bwiwe canke ubwo twakwita ubutatu bubi canke ubutatu bwavumwe canke ubutatu bw'ikibi. Rero ndaguhaye kaze tugiye kubyinjiramwo neza na neza, tubyinjiremwo indani mu mizi, turabe ico tumaze gushikako mu byo tumaze kugenda kurondeza cyangwa mu byo tumaze kugenda kurondera kugira ngo dushobore kuraba neza na neza nimba bishoboka ko ashobora kuba ufise. Rero nkuko tumaze igihe tubirondera, tumaze igihe tubishakashaka, hariho ibyo tumaze kugerako bishobora kutwemeza neza na neza yuko Satani nawe afise ubutatu bwiwe. Yego niko kuri arabufise, ariko nubwo abufise ntabwo ari ubwo we yakoze nko kwikorera, ahubwo we nawe yabwisanzemwo kuko habayeho ukutabana neza nawe canke ukwikumirana, hanyuma umumo wese aforoma ubwiwe bwami, ariko busa nk'ubukorera hamwe canke busa nk'ubukora ibintu bimwe canke busa nk'ubukora ibintu byongwa bigomba gusa, ariko bose bakaba basa nk'abakora ibintu bimwe, bigatuma bisa nk'ukumenga bohuza ariko badashobora guhuza. Ntago bashobora guhuza ariko basa nko bohuza ariko ntibashobora guhuza. Umumu wese afise ibyo akora canke afise ibikorwa byiwe akora, ariko byose ni ibikorwa by'umwiza, nta bikorwa byiza birimwo, byose ni ibikorwa by'umwiza. Rero baza guhurira ku gikorwa kimwe c'ububi, bahurira ku gikorwa kimwe c'umwiza, kuko bose bakorera mu mwiza. Rero kuko bose bakorera mu mwiza, ni ubutatu ariko atari ubutatu bwinjiranamwo, ahubwo n'ubutatu busa n'ubutandukanye, ariko bose bakora ibintu bimwe, ariko kandi bakorera mu kibuga kimwe, kandi bakaba bakorera mu mwijima canke mu mwiza, nk'uko tugiye kubyinjiramo neza ngo tubibone. Ndabahaye kaze rero, reka twifashishe igitabo ca mbere twagiye kuraba twifashishijemwo kugira ngo dushobore gusobanukirwa rimwe na rimwe. Muribuka neza yuko duheruka kwiga ibyigwa biheruka tuvuga ubutatu bweranda bw'Imana, uko bwaje canke ukuntu byagenze kugira ubwo butatu bweranda, kugira ngo twaranatahuye cyane kubwo kumenya ubutatu bweranda Mana imwe. Utarabyumva canke utarabikurikirana arashobora kugenda kuraba ibiganiro duheruka gukora, arashobora kubisangamwo ibyerekeye ubutatu bweranda Mana imwe, uko byinjiranamwo canke uko byabaye Imana imwe. Iki gice rero tugiye kwinjiramwo ni igice kigiye kuvuga ku butatu bw'umwiza, n'ubutatu bwa Satani, n'ubutatu bwa Satani bw'umwiza, ntabwo ari ubutatu bw'Imana, n'ubutatu bwa Satani bw'umwiza. Rero nkuko nariko ndabibabwira, ni ubutatu ariko atari ubutatu bwinjirana, ahubwo n'ubutatu butandukanye bw'ubwami butatu butandukanye, ariko bukora ibintu bimwe, bukorera no mu kibuga kimwe, kandi bukorera mu mwiza, atari ibikorwa byiza. Bose bakora ibikorwa bibi, ni ukuvuga ngo bazosangira igihano kimwe, bazosangira umuriro umwe, bazosangira gucigwaho iteka bose, ariko mumu wese yagiye akora ibyiwe. Reka twifashishe igitabo ca mbere kugira tubyinjiremwo neza. Turasanga igitabo ca Matayo igice ca 12 ku murongo wa 22 dushike ku murongo wa 24. Reka tuhasome twihuse. Maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemwo n'abadayimoni, arayikiza, ico kiragi kiravuga, kirahumuka, ishengero ryose rirumigwa riti, mbega uyu yoba wa mwana wa Dawidi? Ariko abafarisayo bavyumvise baravuga bati, uyu ntashobozwa n'ikindi gusenda abadayimoni atari Beyezebuli umukuru w'abadayimoni. Uyo
ni uwa mbere twumvise ngo ashobozwa na Beyizebuli, turamugaruka ko gatonya. Uwundi akora ibikorwa byiwe murabizi ni Satani ubwiwe mwenyewe. Satani afise ubwami bwiwe akora, afise ubwami bwiwe akora, yikorera ibikorwa byiwe ata muntu n'umwe amuvangira, kiretse ko ashitse imbere y'Imana nawe ategereza kumenya ko ashitse imbere y'umwami w'abami agaba byose, afise uburenganzira bwose, ariko Satani we afise ubwami bwiwe. Uyu Beelzebuli nawe afise ubwami bwiwe, turaza kubyinjiramwo neza tumenye ukuntu akora, tumenye ubwo bwami bwiwe bwaje gute kugira bubeho. Ubwa Satani bwobwo murabizi ukuntu bwaje, n'ubwa Beelzebuli nabwo ne burafise ukuntu bwaje. Reka turabe uwa gatatu nawe tuze kumenya neza, kugira ngo tuze kubifatanya neza, tuze kubimenya, tumenye uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu byaje gute, byagenze gute kugira ngo babe ubwo butatu. Dusomye igitabo Ibyahishuwe Yohana 17 duhereye ku murongo wa mbere dushika nko ku murongo wa gatanu, wa gatanu cyangwa gatandatu. Haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bafise za nzabya ndwi, avugana nanje arambwira ati, ngwino nkwereke iteka rizocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, uyo abami bo mw'isi basambana nawe anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amarogotano, afise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami, yambaye iki? Impuzu y'inyambarabami n'iyagahama, yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini, ni maragarita, afise n'igikombe cy'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Reka tugezaho, urabyumva neza ngo yambaye impuzu y'inyambarabami. Umbwire ko nimba hariho umudayimoni wigeze usoma muri Bibiliya ugasanga yambaye impuzu y'inyambarabami, uyu mugore nawe afise ubwami bwiwe atwara, ubwo bwami bwiwe wewe igikorwa ciwe, ubwami bwiwe burimwo abasambanyi n'abasambanyikazi, harimwo abisambanya n'abasambanya n'abasambana n'abasambanyi n'abasambanyi n'abasambanyikazi n'abisambanya n'abasambana n'abasambana. Uko ubwami bwiwe buteraniyemwo igikorwa kimwe gikomeye cy'abasambanyi, abasambana, abisambanya, abasambanyikazi, abasambana babandi bagabo ku bagabo, abagore ku bagabo, abo bose igikorwa bakora cyose cy'ubusambanyi, igikorwa barimwo, kariyeri baba barimwo y'ubusambanyi, bose baba bari hejuru y'uwa mugore. Uwo mugore niwe akoresha, urumva ngo ari ku nyanja, ku mazi, afise ubwami bwiwe, yambaye inyambarabami, niwe mwami agaba abasambanyi n'abasambanyikazi, uwo afise ubwami bwiwe. Twabibonye rero neza yuko Satani afise ubwami bwiwe, ubwo bwo murabuzi, kuko ndazi bose barabizi yuko Satani ari umwami, ni umwami afise ubwami bwiwe, akora ibikorwa byiwe by'umwiza. Hakaca hazaho uwo bita Beyizebuli. Beyizebuli afise ubwami bwiwe, afise ibikorwa byiwe akora, nawe nakora ibikorwa by'umwiza. Hakaca habamo n'uyu mugore
n'umwamikazi, afise ibikorwa byiwe, afise ubwami bwiwe, akorera nawe mu mwiza. Ikibuga bakoreramwo ni kimwe, aha nyene dutuye niho bakorera. Ibyo bakora biratandukanye ariko byose ni iby'umwiza. Nta gikorwa cyiza na kimwe muri abo bose, nta n'umwe akora iciza arimwo. Uyu mugore ajejwe abasambanyi, niwe agaba abasambanyi bose. Beyizebuli afise ibikorwa byiwe, nabyo tuzobibona kandi tuzogenda twinjira. Uyu Beyizebuli wewe niwe afise ibikorwa bikomeye, mbese ni nawe novuga ko agisibije gusumba Satani. Afise ibikorwa byinshi binakomeye cyane gusumbya Satani. Satani ubwiye kuko tumaze kumenya n'iminyuro y'iki hariho ukuntu we dushobora kumwirinda, bigashoboka ukamenga wewe turashobora kumukwepa bigashoboka. Ariko uyu bita Beyizebuli afise ibikorwa bikomeye cyane binakorekera ahantu twama, aho twirigwa, aho dutekera, aho tugendana gusumba Satani. Kuko Satani hari ahantu atarenga, ariko Beyizebuli araharenga hose agashika, akagera agashika kure. Beyizebuli, reka ndabibutse gatonya kugira mumenye Beyizebuli ninde. Beyizebuli wewe tuvuga ninde? Dusubiye inyuma gato ku ntambara yabaye igihe Satani yigomeka ku Mana, igihe Satani atanguye kwigira Imana, atanguye kwigira ikidasanzwe imbere y'Imana. Mwibuke ko hariho intambara yabereye mu ijuru. Iyo ntambara nibaza ko nayo tworaba amandiko tugashobora kuyasoma, ariko nibaza ko mwese muyazi kugira ntidutebe. Ni ukuvuga ngo iyo ntambara ibaye, harabayeho intambara, habaho umuce umwe uba ku ruhande rw'Imana. Abamarayika bagiye gufasha Imana, bagiye gufasha mu ruhande rw'Imana. Hakaba n'abandi bamarayika bagiye gufasha mu ruhande rwa Satani. Hakaba n'abandi batigeze baza gufasha Satani, batigeze baza no gufasha Imana. Bo bagumye hagati bavuga ati uwo tuza kubona atsinze niwe tuza kuja. Ni ukuvuga ngo ntago bari shuwa, ntago bari babizi, ntago bari bumva uwo batsinda hagati ya Satani n'Imana, kuko bavuga ati aba bose turabona bafise inkomezi, barafise imbaraga. Rero kubera ko bafise imbaraga, twebwe nta numwe dushigikiye, turashigikira uza gutsinda. Uza gutsinda niwe tuza gushigikira, uza gutsinda niwe tuza kujako. Ariko byarangiye Imana imaze gutsinda Satani, Imana igakorora Satani akava mu ijuru agakoroka, ikamukororera mu isi. Baba marayika bashatse kuja ku Mana, bamwe batigeze bashigikira Imana ngo bashigikire na Satani. Abashigikiye Satani bamanukanye nawe, bose bamanukanye nawe. Ariko hageze ku Mana, Imana, baba marayika batigeze baza gufasha Imana cyangwa bafasha Satani, bagombye kuvuga ngo reka tuje ku Mana rero kubera ariyo yatsinze. Imana ati reka we nta numwe, ntimwigeze mumfasha, ntacyo mwigeze mumfasha, nta n'ikintu na kimwe mwoshobora, ntimuguma no ngaha, ndabirukanye namwe nimujane nawe. Ubwo rero kujana nawe, Satani nawe ashitse mu bwami bwiwe aravuga ati nanje ntimwamfashija, ntacyo mwamfashija, nimumvireho. Nawe abarabirukanye. Amaze kubirukana, nabo baca bagenda kugira ubwami bwabo. Ni babandi muhora mwumva bari mu kirere, baguma bazunguruka mu kirere, ntibagira aho baba, ntibagira icyo bakora. Ibyo bakora byo barabifise, ariko bafise ubwami kandi bafise n'umwami ariwe bita Beyizebuli. Niwe abagaba, niwe roshefu, niwe representa wabo. Ni ukuvuga ngo bobo ntibafise ikibanza babamwo, baba mu kirere, baguma bazunguruka mu kirere, baguma bayerera mu kirere. Ubwo rero uko bayerera mu kirere,
tuzogenda tumenya ibikorwa byabo bakora. Nico gituma nababwiye ngo bo barafise ibikorwa bikomeye cyane gusumba na Satani ubwiwe. Barafise ibikorwa bikomeye cyane gusumba na Satani ubwiwe. Aho rero arishatse kugira ngo mushobore gutahura Beyizebuli turiko turavuga ninde, Beyizebuli yaje gute. Rero aba bafarisayo bagiye kubwira Yesu ngo uyu nta kindi kimukoresha atari Beyizebuli umukuru w'abadayimoni. Bari bamuzi, bari bazi Beyizebuli, bari bazi ibikorwa byiwe, bari bamuzi. No kuvuga iki rero? Nico gituma nababwiye ngo muri iyi si turimwo nta kintu gishasha kiriko kirakoreka muri iyi si. Byose ni repetition, byose ni ibintu bigenda bigaruka. Hariho abantu benshi rero ngaho baza bigira utuntu, bigira ibintu, bigira gahambaye, bigira gakomeye, bigira ibirenze, ngo bariko barazana ngo ibintu bishasha mw'isi, ngo bariko barazana ngo ibintu ngo bigezweho, ngo ibintu ngo bitaragakogwa. Ninde yakubeshe? Nta kintu na kimwe kiriko kirakoreka muri iyi si cyaje nk'uko wowe ari we wagitanguye canke cyatanguye kuva kera. Abakera ibyo bari bazi nibyo bakoze n'ukuntu babayeho, nibyo twebwe tugenda dusubiramwo, ni repetition yabyo. Nico gituma Beyizebuli tuzomugarukako mu gice kigiye gukurikira, no tuzomwiga neza tumenye Beyizebuli ninde, bamumenye gute, mbega ibikorwa vyiwe n'ibikorwa nyabaki, mbega batandukaniye he na Satani. Mbega uyu mugore wewe nta byinshi tuzoshobora kumuvugako cyane, kuko uyu mugore wewe afise igisata c'abasambanyi, niwe akigaba, niwe representa, niwe mukuru, numwamikazi w'igisata c'abasambanyi n'abasambanyikazi bose. Rero ku gice kigiye gukurikira tugiye gukurikirana neza, tumenye, twinjire mu mizi, tumenye uwo Beyizebuli, tumenye na Satani ibikorwa, abatandukaniye mu bikorwa, batandukaniye mu mirimo. Mbega ninde ashobora kuba tubangamiye cyane, canke ninde ashobora kuba yinjira indani gusumba uwundi. Rero wewe uri kurakurikirana bino biganiro, nizera neza ko biriko biragufasha kandi biriko bigenda bigushikana ahandi hantu. Nizera neza ko mu kindi gice giye kurikira tuzokomeza kubyinjiramwo neza cyane mu mizi, kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza uyu Beyizebuli na Satani, ndetse n'ubwo butatu bwiwe uko bukora cyangwa uko bumeze. Ndagushimiye wowe ukomeza kunkurikirana, ndagushimiye nawe ukomeza gushira comment, kuko nkunda kubwira ngo comment yawe ni ingirakamaro, kuko tuba turiko turamenya ukuntu uba uriko uratahura. Imana iguhe umugisha kandi Imana bahezagire mwese ahari, kandi mugiraho muba mwubahwe. Izina ryanje naribabwiye ni Isa, kandi mukomeze kubana natwe, ukore subscribe kugira ngo nikiniganiro kigiye kuza ntuzocererwe kucumva kandi ntuzocererwe kukibona. Shalom, shalom.